ikaze n'ijyanyu nshuti namwe bakunzi mubandanya kudukurikirana kaze muri ano makuru twabateguriye tuhera ku nkuru ziyagize. Umukuru w'inama nshingamateka asaba abarongoye amadini kutivanga mu bya politike twabiteguye muri ano makuru. Nayo banki paeje ngo abatanze imigambi ni benshi, navyo tugiye kubibashikiriza. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mukanya. Ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe asaba abarongoye amadini kutivanga mu bya politike, hama bakamenya nico bari nico bategerezwa gutwanga kuba bayoboka. Ni nk'utubaza mugenzi wacu Gilverne Nakimana. Mu kiyago cyo kwigishanya cyahuje abarongoye amadini, amashengero hamwe n'umukuru w'inama nshingamateka Reverend Pasteur Sylvestre Bizimana, umunyamabanga w'ihuriro rikuru ry'amashengero Seneb, avuga ko impande yo kuremesha imitima amashengero afasha no mu iterambere. Yaraduhaye igikorwa ciza cyo gufasha bene igihugu tugashika kure no mu mitima yabo, ariko kandi turakora n'ibindi bikorwa by'iterambere bituma bene igihugu batera imbere, ico twokwita mu Gifaransa le développement holistique. Turakora ibikorwa by'umutekano by'amahoro, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiye kwitwararika kugiranira amahoro n'abandi bose n'ukwezwa. Umukuru w'inama nshingamateka Geraze Daniel Ndabirabe yasavye abarongoye amashengero kumenya ico bajejwe. Uretse ko tuvuga tuti twese turabivuga ati murongo y'imitima y'abantu, ariko kurongora imitima y'abantu ico ni ikintu murakunze kukivuga mu majambo yoroshe, ariko kivuga iki? Wewe nimba ufise mission y'ukurongora imitima y'abandi, wewe uriyizi kuri wa munzane wishirako, urumva wewe uburemere ufise witwa kurongoye abandi imitima yacu, urumva mission Imana yabahaye mwebwe abihebeye Imana. Umukuru w'inama nshingamateka akaba yahanuye abarongoye amashengero kutiha abanyepolitike kuko nibabiha nabo batazoreka kubakoresha. Gilverne Nakimana, urakenuye. Abafise amahinguriro adakwije ibisabwa cyane cyane ku binyobwa bagabishwa yuko bashobora kugwarirwa umwanya uwari wose, mu gihe ikigo BBN cyariko gitanga kubamenyesha makuru ikiganiro bavuga yuko batikebutse nabo bazohana. Inkuru tubaza mugenzi wacu Arlette Mugisha. Amahinguriro ahingura ibinyobwa bitandukanye hano mu Burundi ari ku murindi munini, ariko nk'uko bivugwa na Severus Ndayikengera, umuyobozi mukuru w'ikigo BBN kijejwe gukurikirana ivyo bahingura, ngo ayo mahinguriro n'ahari menshi amwe muri yo akora adakwije ivyangombwa, bigatuma abantu bibatera amakenga ndetse bikanabagwaza. Ibintu bihingurwa n'abatabifitiye ububasha, batabishoboye. Erega burya guhingura hariho ico twita procédé technologique uterezwa gukurikiza. Ngavuga bati iki kintu ni jus, iyo jus yavuye mu ivyamwa byaciye ahaheshi biracafura, ni muyigire pasteurisation, muyishushe imikorobi ivemo. Benshi muri bajya bahingura batabigize ivyo ntavyo bazi, ivyo bintu biraheza bikabangamira amagara y'abantu. Kubw'izo mvo rero ayo mahinguriro akora adakwije ibisabwa asabwa kwisuganya agakora akwije amategeko. Turabahaye ikiringo c'ukwezi kumwe, nukuvuga uno munsi turi tariki 22 z'ukwezi kw'indwi 2022, twifuza yuko bogira kigoro kugira ngo bubaha ibisabwa n'amategeko muri ivyo bahingura.
bakingire amagara y'abavyihereza. Amahinguriro adakwije ivyangombwa n'ayakora ata burenganzira akwije akabagera kwijana. Arlette Mugisha nawe urakenuye n'urwaruka rutare rukengurura amaze gutanga imigambi yago mu ihiganwa ryateguwe na Paege. Ivyo urwaruka rutare ruke rukaba rumaze kubikora n'imigambi itari mike ngo yarabonetse. Inkuru tubaza mugenzi wacu Elvis Munyanera. Ihiganwa ry'imigambi y'urwaruka ryatunganijwe n'umugambi Paege ryangeze neza nk'uko imenyeshwa na Nduwayo Jama aserukira umugambi Paege mu ntara ya Bujumbura. Abajene canke urwaruka barahamagarirwa kwiyandikisha nk'uko mubona babikoze kandi bariko bavyitabira ari benshi bakandikisha imigambi yabo. Hanyuma kuri uno munsi ico bariko barakora nukuza guhayanisha imigambi yabo. Umwe wese akaza agasigura umugambi wiwe nukungene uzokogwa. Hanyuma nkuko dusanzwe dufise umugwi uriko urakurikirana bino bikorwa uko biriko biragenda nuko abariko bahayanisha imigambi yabo bariko bayisigura. Abo rero bazodufasha gushobora gucaguramwo babiri batanze imigambi myiza kurusha iyindi, ibiri izoba yavuye iya mbere kurusha iyindi muri komine ya Mukaza izoca iduga ije guhiganwa n'iyindi izoba yavuye mu aya makomine yandi ya Ntahangwa na Muha kugira ngo bahiganwe ku rwego rw'intara. Ihiganwa ryo ku rwego rw'intara rirangiye tuzoca tuja rero kwihiganwa yo ku rwego rw'igihugu. Nayo Desire Manirakiza aserukira umugambi Paege ku rwego rw'igihugu amenyesha ko hatunganijwe inyigisho mu gushira ku nyandiko iyo migambi. Abazogira amahirwe bagaca batogwa muri aba tuzobafasha rero kwandika iyo migambi. Hanyuma mu bisanzwe sinzi ko mwari mwabimenye burya tuzofata imigambi 10 kuri ku rwego rwa commune mugabo imigambi 2 nizoronka imitahe yibanze ubwo nyene. Iyindi migambi 8 tuzobafasha gukora ama plan d'affaires kugira ngo aya migambi yabo tubafashe rero gushobora kubarondeza imitahe aho ishobora kuboneka. Iryo higanwa ryatunganijwe na Paege urwaruka rugera kuri 60 niko kuyandikishije mu ntara ya Bujumbura nayo mu gihugu cose bakaba bagera ku 3100. Elvis Munyaneza nawe urakenuye. Ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bumenyesha yuko abarundi baba hanze y'igihugu biteguriye gufasha iterambere ry'abene gihugu b'u Burundi ndetse nabo. Ivyo bikaba byashikirijwe mu kiganiro ubwo bushikiranganji bwatanze buriko buramenyesha ivyo bwaranguye ndano mezi 3 aheze. Au sujet des relations stratégiques entre le gouvernement du Burundi ku kijanye n'imigenderanire yo gukorana n'abarundi baba hanze, leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu no gufashanya mu iterambere, ico gikorwa yagifashe nkama mu gukomeza ikiraro gihuza abo barundi bene wacu n'u Burundi bwabibarutse. Kubw'ivyo haramaze gukorwa ibitandukanye kugira amazinda here, twavuga nk'itunganywa ry'indwi yahariwe abarundi baba hanze iba uko umwaka utashe. Ikiganiro giheruka mu mwaka uheze kikaba citabiriwe na nyen'icubahiro umukuru w'igihugu hari mu kwezi kwa Mukakaro kwa 2021. Ndetse n'uyu mwaka ibikorwa vyo gutegura iyo ndwi yabahariwe bikaba bigeze ahashimishije. Mbere gutanguza ku mugaragaro ibikorwa nyen'izina bikazoba kuri wa kabiri igenekezo rya 2026 mu Gakaro. Mu ntambamye nkuru twavuga ingaruka zikiza COVID-19 zahungabanije imigenderanire dufitaniye n'amakungu. Ubu hakaba hiyongereye ko intambara yo muri Ukraine iriko ituma ibikoresho vyankenerwa bidashika mu gihugu nk'igitoro n'ibindi. Aho ntitwokwirengagiza ubukene bw'uburyo ubushikiranganji bukoresha mu itunganywa neza ryabwo ndetse n'ubukene bw'inyubako zikwiye zishobora gukorerwamwo ibikorwa byose by'ubushikiranganji. La disponibilité des bâtiments pouvant abriter tous les services du ministère en un même lieu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano amenyesha yuko hari modokari zidashobora guhagarikwa canke ngo zigendere ku muvuduko umwe n'izindi mu gihe ziba zigiye gutabara. Muri zo
harimwo imodokari z'igipolisi. Kurikira Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Ivyo vy'umuvuduko cane cane biraba imodoka zose, ingendeshwa zose ntazo bocishirizamo. Iyo ingendeshwa ziko zirunguruza mw'ibarabara zose zigendera ku mategeko amwe. Ariko rero hariho ingendeshwa zimwe zimwe bivanye n'ivyo ziba zigiye gukora ayo mategeko atubahirizwa. Aho twovuga nk'izi ziba zitwaye abagwaye ziyaza rusehabaniha, twovuga kandi nk'izi modoka z'ubwoko bw'inyamiramabi canke izindi nzego zitabara ziba zigiye gutabara, izo zirashobora kurenga kuri ayo mategeko zikanyaruka kuko ziba zigiye gukiza ibintu. Ntiyoza guhagarara ngo arindire umuntu ariko aravirirana canke ashobora guhura n'ibibazo bikomeye. Izo rero zirafise n'ukungene zikoze, zirafise n'ibimenyetso vyerekana ko ari izo, ku buryo baca bazireka abajejwe kukurikirana amategeko yo mw'ibarabara. Usanga zifise nyinshi amatara manini yo hejuru zikagenda zirayatsa, kuko ziriko ziragenda ntizigenda zirayatsa buri mwanya. Iyo ziriko ziranyaruka zifise ico zigiye gukiza niho ziheza gaca zaca ajya amatara yo hejuru canke zikavuza ubwoko bw'ihoni. Hari ubwoko bw'ihoni zishobora kuvuza babwerekana ko ziriko ziranyaruka zigiye gutabara. Muri ico gihe baca bazireka zikarengana. Nkurikiye n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange hamwe n'umutekano. No kuri iyo nkuru duce turangiza ko amakuru twari twateguye kubashikiriza kuri no wa gatanu. Reka nshimire bagenzi banje bamfashije kuyegeranya, nshimire na mwebwe mwayakurikiranye. Ange Negita Irakoze niwe yarahagarikiye, Gilles Boris Ingabire hamwe na Jean-Claude Nduwimana nibo bari mu bihinga bw'ivyuma bakoze ibishoboka byose kugira amajwi n'amasanamu bibashikire muri aho muri. Reka twipfurize weekend nziza aho muri mwese, murakoze.